inzara irahari byo irahari imeze nabi burundu. Ubu nimba afite abana nkabangaye babiri bagiye kuva kwiga ubu ndabahiki n'impamo y'Imana pe hari n'utamara n'icyumweru. Reba ko mfite imyaka 40 nkaba meze nk'umuntu ufite imyaka 100. Ni inzara inshajishije kubaho nabi. Inzara ivuza uruhwa aho hakurya kwa Poro, imvunja n'inda bikora ikarashishi ku magara y'abanyarwanda. Kenshi iyi ntwari naniwe no kuyobora canke hageze ko yomogwa n'abaturage, aha iyo ntwaro ibicisha inzara maze igasuzugura amagara yabo. Iyo mwitegereza mu karere mureba ari iki kindi cyaba cyarangize gute? Amwuka mfite mu nshuti yanjye nakorera umutagatifu kandi nta buzima nk'ubu ngewe ku giti cyanjye nasaba ibiryo. Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese mudukurikirana kuri Isomo TV bivanye naho muherereye. Inzara ivuza uruhwa aho hakurya kwa Poro, imvunja n'inda bikora ikarashishi ku magara y'abanyarwanda. Kenshi iyi ntwari naniwe no kuyobora canke hageze ko yomogwa n'abaturage, aha iyo ntwaro ibicisha inzara maze igasuzugura amagara yabo. Ubu amakungu canke ibihugu bibanyi biribaza nimba igihugu c'u Rwanda kiri ku isi canke gitwarirwa mu kirere. Abandi baribaza bati ya mashirahamwe mpuzamakungu nka Amnesty International, Droit de la Personne Humaine, World Child, UNICEF, Save Children hamwe na Médecins Sans Frontières, za Croix Rouge n'izindi tutadondaguye, ubwo zirazi amabi abanyarwanda bakorerwa n'ubutegetsi bwa Paul Kagame. Mwari muzi ko mu Rwanda atashira hamwe na rimwe riharanira agateka ka munyarwanda canke ka muturage ribaho. Mwari muzi ko atashira hamwe na rimwe rigwanya ibiturire ribaho canke rivugira abafunzwe ribaho. Hoho mwari muzi ko atanishira hamwe riharanira agateka k'abakenyezi ribaho. Mu Rwanda niho rero bita mw'ishamba aho akaruta kandi kakamira. Nta uryogora unahirahiye ukigira bimwe rufyiri na Ndikumana bigira aha iwacu mu Rwanda baba gufyese. Ibaze aho bararuhiga ateba akabwira abanyarwanda ko bari mu bihe byo gutubika umukanda. Mwari muzi ko mu Rwanda atagitoki cera bakijya kikiri ku migondoro yacu. Nta muntu yeza umurima kuko bawibuta rera. Muzi ko mu Rwanda bajya imitangatanga. Muzi ko mu Rwanda atambwa n'imwe canke akayabu bikibaho, n'imbeba zo mu nzu barazimaze nk'eswimbwa. Hari agapolitike bararuhiga yazaniye abaturage biwe ababesha ngo Munyarwanda agira inka. Aho mama nibagira inka. Muzi ko ayo yari amava muhira atabuza rusake guta amasiyegega imbere y'inzu. Tureke ivy'inzara tuvuga ingene imvunja n'inda zikini karashishi ku baturage ba rubanda nyamwishi, aho gamwibuke bwa bubeshi bw'amadrone babesha abaturage ngo azohora agurukana imiti yo kuvura abene gihugu, ahubwo izo drone zija kubapompa inda n'imvunja. Raba ibirenge by'abene gihugu ingene vyaboze, raba imishambara bambara, inda n'imbaragasa zivuza uruhwa, baheza bakaja ngaho bakirata ngo ni igihugu ca Singapore, maze bakerekana amabarabara meza, mugabo abaturage bajya imitangatanga bishwe n'inzara batagira ncefa n'icaruguru, bakubahuka kwambara amakositimu. Be ico Kizu Arena na ya Stade Amahoro bimareye ikabene gihugu. Amabarabara meza muhaya abamariye iki mu gihe bamudidahoroshe badashobora guca muri ayo mabarabara? Muhenda nde ko twabahinyuye? Nimuzongere kwigereranya n'umutima wa Afrika. Nimuzongere kwidigadiga canke mwikora mu jisho. Uburundi burayoboye, Uburundi ni paradizo, ni Eden. Hari umurundi murumva yishwe n'inzara kiretse atabishatse. Burya umurundi afungura gake ni kabiri. Ninda rumva aho umurundi yishwe n'inzara agapfa gashika mu kuzimu. Duhe akarorero, muduhe identification y'uwo muzi yishwe arapfa yishwe n'inzara. Kubera ko Uburundi bupanze neza, akavuza uraho ko mu mitumba yose hari komite yitwa Koza. Iyi nta kindi jejwe atari amagara y'abantu. Izo mvunja n'inda hamwe n'imbaragasa twarabisezereye. Nyakatsi ni pi. Iki kirahambaye kuko ni kimwe mu vyerekana ko politike y'igihugu ishira imbere amagara y'abantu. Abanyarwanda ntimuzongere kwibaza ko mwosoma ku mukenke wo Murundi amakunga ateretse. Ubu barabahinyuye muri babera ku menyo, imitima yanyu yuzuye ugwire. Umugambi wo kugwiza
kwiyamiriza abatukana ku mbuga ngurukana bumenyi canke imbuga nyagiro mubesha abantu n'ababanyi ntibiza bikuraho imvunja z'abantu canke inda n'imbaragasa. Teshwe mute kandi iyo ngendo yo kubesha mutayihagaritse umuriro mwakije uzobazimirako kuko hazogera igihe abantu batazoba bacumviriza ivyo muvuga. Ntitworangiza tutabasavye ko muhagarika kwigira barembe mutaribo. Igihugu c'u Rwanda ni igihugu gikenye cane ku mugabane wa Afrika kuko ziga nyandiko mwandika mwigira aba mbere muri vyose abazisoma babazi barabazomera bakabaha ibinoko.